Ndabaramukije banywanyi bacu bumwe mukurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose tubatunganiriza. Ibara riraguye muri Brigade Gatumba, uyu mupolisi akoze ibara, muraza kumviriza ibitigiri vy'abantu ahejeje kurasa nk'uko amakuru adushikiye kano kanya avyerekana. Inyuma yo gukora iryo bara hari vyaciye bikurikira, navyo turaza kuvyumviriza murano makuru. N'amakuru yose twabatohoreje twifashishije umugwi w'abamenyesha amakuru bacu bakorera irya nino mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu abamenyesha amakuru bacu bakurikiranira hafi ibiba biriko bigenda bibera irya nino mu ntara zitandukanye, bakaba badushikirije amakuru yihuta cane arabana kw'ivyo bihejeje gukorwa n'uyu mupolisi yagandaguye abantu, ndetse imbonerakure zikaba zagize uruhara rukomeye cane mu gutwara ibiziga vy'abo bantu barashwe n'uyo mupolisi. Biraboneka yuko abantu babandanije kwicwa, ndetse inzego z'ubuyobozi ngaha mu gihugu c'u Burundi akaba ataco zivuga, bamwe bamwe bakasigura yuko boba babifisemwo nyene nabo uruhara. Ese uyu mupolisi yishe abantu gute canke abiciye hehe? N'amakuru adushikiye kano kanya ngira turabire hamwe, ariko mbere yuko tuyatangura yose ingingo imwe imwe ngira mbanze ngusabe gufyonda subscribe. Gufyonda subscribe no kumanuka munsi y'video karaba handitse ijambo s'abonner, nimba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyondako, nawe we ukoresha ururimi rw'icongereza uraba handitse subscribe maze ugafyondako, tukarasha twibanira mu makuru n'ibiganiro mwene nk'ibi bitohoje neza tuba twabatunganirije. Ndahaye ikaze we tugiye kubana uriko uratwumviriza uri ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ngakaza bari mu bihugu vy'abanyi ku mugabane w'amakungu wari wose wobuherereyeho, ndakengurutse cane murano makuru. Reka hano makuru yacu tuyatangurire nyene kuri iyi nkuru y'umubabaro y'uyo mupolisi ahejeje kurasa abantu muri Brigade Gatumba. Imbonerakure zikaba zagize uruhara rukomeye cane mu guhamba ivyo biziga vyishwe n'uwo mupolisi. Uyo mupolisi muraba ngaha ni igipfungu mu bwicanyi bwabereye muri Brigade Gatumba. Ico nakumenyesha nuko ibiziga vy'abagabo bane bitekeye mu birago bikaba vyarahambwe n'imbonerakure ejo ku mugoroba mu Gatumba kw'ibarabara rya gatatu nk'uko amatohoza avyerekana. Ivyo biziga bine vyari vyiriwe kw'ivuriro bita irya leta hafi ya Brigade Gatumba nyene iryo bara ryabereye. Amakuru yo kwizera aratwereka neza yuko ibiziga muri rusange babijanye mu modoka y'uwo batazira Kibosi hasanzwe adandaza ibitoke. Amakuru kandi akerekana neza yuko uwo Kibosi yoba nawe yaratumijwe ko n'uwaruhejeje kumuha amakuru yuko muri rusangi uwo nguwo ahejeje kugandagura abantu nk'uko amakuru avyerekana. Amakuru kandi adushikiye kano kanya arerekana neza yuko uyo Kibosi bivugwa yuko ari we yatwaye ivyo biziga asanzwe adandaza ibitoke. Imwe rero mu mbonerakure zajanye ivyo biziga bakaba bayitazira Mvubu. Amatohoza twakoze kandi arerekana neza yuko abishwe bavugwa ko ngo boba bavuka kw'ibarabara rya gatatu ndetse n'irya kabiri aho nyene mu Gatumba. Imiryango y'ababuze ntiyigeze yemererwa kuraba ibiziga vy'ababo canke se kubaherekeza bagiye guhambwa nk'uko amakuru ariko arakwiragira irya nino avyerekana. None igipolisi coba cashatse kunyegeza iki? Amatohoza twagukoreye yose araza kuguha inyishu kwa kino kibazo. Turereka neza yuko amakuru atwereka neza yuko mw'ijoro ryo kuwa mbere rishira kuwa kabiri, no kuvuga kw'igenekerezo rya 27 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2020 humvikanye urusaku rw'amasase mw'ikambi y'igipolisi mu Gatumba benshi bita Brigade Gatumba. Ikindi womenya kandi nuko amakuru yatanguye gukwiragizwa uyu munsi ava mu gipolisi avuga ko hari ibisuma ngo 6 vyari bifungiwe muri iyo brigade, ngo bica rero bishaka gutoroka hanyuma biraraswa, bane basiga ubuzima. Amakuru yo kwizera kandi arerekana neza yuko mu gihe umukuru w'ikambi Emmanuel
Ntakarutimana batazira ndakuvivura yarahejeje rero ngo gusambisha abo basuma bamusimbiye ko bamwaka inkoho baca rero bagerageza gutoroka. Umupolisi wundi yari hafi yoba yaciye arasa rero inyuma yo kubona ivyo vyose agemamwo rero bane aribo baciye bapfa, babiri baramusiga nk'uko twagiye tubironka mu makuru twatohoje. Ayo makuru avuga kandi ko hariho abandi basuma babiri batari bwafatwe nk'uko twatohoje ano makuru. None kuri ubu ngubu abo basuma bakaba babaye bane rero bakirondegwa, kuri ubu ngubu bakiriko barondegwa cane n'igipolisi nk'uko biboneka mu makuru twatohoje. Aya makuru aratandukanye nayo twahawe n'isoko ryacu mu iperereza ry'u Burundi mu gatondo kejo haheze. Ivyo mpejeje kukubwira ni amakuru yatanzwe n'igipolisi, amakuru yizewe rero ndetse yavuye mu bare bamwe mu banyagihugu. Aya makuru twaronse yavugaga ko itegeko ryoba ryatanzwe rivuye hejuru ryo kurasa abo bagabo 8 bari bafungiwe aho mu Gatumba nk'uko amakuru abivyerekana. Muri bo rero ngo hoba harimwo uwafashwe afise inkoho. Bamwe muri abo basuma ngo boba bari bafatiwe aho bita ku Mahema nk'uko vyagiye biboneka. Emmanuel Ntakarutimana ngo ari kumwe n'imbonerakure izwi ku izina rya Jetri canke se Icokuma nk'uko amakuru avyerekana. Igihe bafatwa rero ngo boba barabasanganye inkoho. Amakuru twaronse yavugaga ko rero abo bagabo boba biciwe hepfo y'akasho kaho muri Brigade Gatumba. Muri rusange rero ngo baryamitswe hasi maze baraswa mu mitwe. Ibiziga bine vyoba rero ngo vyahavuye bitwagwa mu ivuriro riri hafi aho vyasombwa n'imbonerakure yitwa Eric nk'uko twagiye tubironka mu makuru adushikiye kano kanya. Ukuri ku vyabereye muri Brigade Gatumba kuragoye kumenya, ariko hari utubazo dutatu igipolisi gikwiye gutanga ko umuco. Ikibazo ca mbere, kubera iki uyu Emmanuel Ntakarutimana batazira ndakuvivura yashimye gusambisha abo bagabo 6 mw'ijoro? Amakuru dushikira abishwe ngo boba barashwe isaha rero ngo 6 z'ijoro. Nimba rero ngo koko barashwe bavuye gusambishwa ntivyumvikana impamvu izo ntwazangabo nyene yashimye gukora ayo masaha ndetse naho bitabujijwe muri rusangi. Ikindi kibazo kigira kabiri umuntu yokwibaza, vyagenze gute ngo uyu Emmanuel Ntakarutimana yiyumvire gusambisha abagabo 6 ari we wenyene? Abagabo rero ngo bavugwa ko ari abasuma bakomeye kandi bahora bakoresha ibigwanisho. Ninde yo kubahuka gusambisha abantu nk'abo ari wenyene kandi ngo akabikora isaha 6 z'ijoro? Ivyo ni ibibazo abantu bihweza ibintu n'ibindi ndetse bakurikiranira ivya hafi bibaza. Kubera iki gipolisi cyashimye guhamba abishwe bikitaberetse imiryango yabo? Biragoye rero gutahura ingene umupolisi umwe gusa yarashe mw'ijoro akagema abagabo 4 bariko rero barahunga, mu gihe bivugwa ko abarashwe bose barashwe mu mitwe. Imiryango niyo yari kubeshuza ico kintu imaze kubona ibiziga. Kubona rero igipolisi cihutiye guhamba vyerekana ko cari gifise ico kinyegeza. Aho rero birahambaye ko hobaho amatohoza yigenga akerekana ivy'ukuri icabaye. Inkozi z'ikibi rero ngo kuzifata birasanzwe, ariko kwica umuntu atacaha kiramwagira ngo imbere y'amategeko ni ikindi caha gisumbirije kwica. Guhamba imiryango itabwiwe ngo bitera abantu agashavu, ndetse ngo ibi bikaba bidasanzwe mu Burundi, ariko ngo nta numwe bikingira. Ejo n'abahambaye tuzobona babagira gutyo nibidahagarara. Gushika ubu ngubu imyidondoro yabiciwe muri iyo Brigade ya Gatumba ntiramenyekana. Haravugwamwo rero uwoba yitwa Bucumi n'uwoba yitwa Kadayi,
uwogira rero ngo uwo amenya akaba yamenyesha kugira ngo amakuru yandi tubandanye kuyabashitsa ko yose nk'uko twagiye tuyatohoza. Ndagushimiye cyane we tubanye muri ano makuru, iryo akaba ari ibara ryakozwe niyo musirikare. Turabandanya rero gutohoza amakuru n'ibindi byose biba biriko biravugwa ijya nino, biba biriko biravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, vyose turabitunganya tukabishitsa ku banywanyi bacu baba bakurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba tubatunganiriza. Komeze kugira ibihe vyiza cane.